arakana kajosh arakana kajosh karare arakana kajosh arakana kajosh arakana kajosh karare arakana kajosh arakana kajosh arakana kajosh quería acompañar quería acompañar arakana kajosh arakana kajosh karare kika arakana kajosh karare kika mama ereni tumupige kengeni ya kutoka emanyama yango kirisese yaki Superbat irahingura amabati ya BG30D, BG28 ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucibona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocibona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Robe kamwe tugira ningoga. Babura kotsa birateba. None no kubimeze. Ingori. Aha tuamugutana ngaho. Babura. Tuyiga andike ningoga. Nyarutsa. Nyarutsa. Sheri, nubwo nayo ntajya kuramuhira ukabishima ko twicara ngaha nawe ntangorane. Umva bebe senge wanje asaba shitire naciye mvuga teka nze kugutegera niyo mpamvu. Okay, nawe nta kibazo ko turayaga ntangorane. Gusa rero Sheri, nanje kubwira yuko kumva bazimaze iminsi usaba yuko naguhaye imbabazi. Byakwe? Sheri, sinakubabarira kuko kutakubabarira Sheri nanje bikomeretsa ibibandanya kunkomeretsa ku mutima. Niyo mpamvu njya kubwira ko nakubabariye Sheri. Erega turakundana kandi nta kosa rigera ribura mu bantu bakundana. Niyo mpamvu dukwiye gutahurana gushavura ndabyumva ufise rezo ariko no kubabarira umusheri wawe nabyo nkanje. Sheri areza. Nakubabariye Sheri. Gusa yashenda kubaza. Wari wonze kubera utafise. Sheri ntagufise byo mfana. Yo umva. Ubuzima ntagufise. Nta naho noshika. Nta namahoro no kigeranyira. Awi. Gusa rero Sheri ndakubaza. Sheri bazi ko nkunda umuntu ambwisa ukuri. Ambwitse ukuri. Ujya munsi. Mwe na Ange mwaraye. Naraye muhira. Nukuri kw'Imana. Sheri ugomba kumeza kumbesha. Narakubwiye amasaha naviriye muhiri wanyu.
ariko gukomeza kumbesha gumutone ku mutima wanje ariko sheri naho gumuzana amadosiye yaheze nukuri bijya byaraheze reka dutangure byo kumbabarira dutangure bishasha ndagusaba it's okay ikindi sheri ndakubaza anje kumona amatsimisa atameze neza sheri niketse ikintu iki anje nta ndafise anje wabikuye sheri anje ntagifungura nkuko yahora siko ndiko mbona tibiro ku munsi nkimvira ikibazo afise nkabona wowe niwe mugenzi wiwe wa mbere nzi afise impamvu ariko ndakubaza icyo kibazo anje nanda afise sheri ntumishe Zinyo muriro ngaha Nuso kwa tumuriro ngaha aha si wawe nuso kwa tumuriro nabyo mutima muratinya ni mutima ntawo tusibije sawa naho nakagendeye umva ngo ndatera mada nzosubira camwe mu isema kweli kundi ibyo uterasha hari ibyo gukora beka kugaho murabivuga ngo uzobona kundi ibyo utera mada reka wa mugore wowe uri isema uza kagaye mufise nani muguri isema mugene mu cari wanyu apana imbere y'umuryango wanje nta nisoni mugira urabona kagaye mufise genda kwerere keza n'ibindi shaka anzani igiti ndabe mugaruke ndabereye ibyo migize mukunda ibyo mumene ibyo bitwe byandana Jengi anda kubwiza ukuri mugabo ntuje kunteranya kwanje ndagusabye ya musi twajanye na anje kurara kwa Abel burya anje ndafise ni Abeli yayibateye na wa mugenzi wanje ucumuwa ari babiri rero nje ndabagira inama ndababwira ati nimwobyara umwana atazwi nasi reka ndabaherekeze tumutere burya hariya hose ariko uramura ubusa nje ariko ndaharanira agateka ka mushiki wawe ndafise inda sheri nisanzwe reka kubaba ndabizi ko bigoye kwakira ariko sheri anje twazi ko tuvukana turi abana babiri abavyeyi bacu badutse turi abana babiri ariko uri abavyariye muhira ndabyumva birababaje kandi ikindi naco anje arampemukiye sheri ndabyumva of course ego urababaye kandi biratahuriza erega natwe hari igihe byari kudushikira bazishiye mu ruhande rwiwe ni umukobwa kandi byonya waravyaye umukobwa ibyo biragushikira n'ibintu bisanzwe sinakoresha ndababaye gushikana ihangane sibyo anje n'umugenzi wanje nzomuba hafi kandi ntitumurye umutima tubandanye imperekeze basi Misira jewe simvaha ufusikilazi nyabaje ndakubariye jewe simvaha kubera uyu mugabo yinjiye aho yasanze ahantu ndibereye mu murima ndiko ndisoromera utuntu abahungu babiri bariko baragenda baramfata baranjana ahantu mu ngundu y'igitoke yabaga yandongoye jewe simvaha
ndeka ninjire jewe simva ndeka ninjire yakurongoye yandongoye jewe simva umugabo wanje ntasoni niba uri umugore turi abagore babiri jewe simva habaga ba mama jewe ndeka ninjire jewe simva umviriza kwanza inzira ko wayibonye nahanu kurahabona neza uri kurahabona uhafute mu bwongo bw'iwawe unahibagira nzosohoka ngaho uranyumviriza mico n'imigenzo yacu jewe iyo mico n'imigenzo yayo bajewe iyo bakurongoye ntugende simva ndaguhana uranyumviriza wa mugondeka jewe nigire uranyumviriza wa mugondeka jewe nigire ndeka nigire simva sawa utava ngaho rero sutama jewe simva sutama aho urigiriye ngaho jewe simva sawa sutama burati babuye wihendure ngaha simva niba turi abagore babiri jewe simva hano tahahe simva ne uretse icyatumye ndaguhamagara ngaha je burya hari ikintu niyumviriye urabona zino nda dufise urazi ibibazo ziriko ziradutera uko bingana urazi biriko biratubako ivyatubaye ko ejo bundi uravyibuka Kersi wewe ari mu gushinga ugwiwe ariko araduhenda urumva reka tuzobavyare abera aca bihakana abana tuzobajanayo turafise aho tuzobajana umviriza rero utaravuga vyinshi n'ubu igitekerezo izinda kandi ntumparirize wase wewe je ndabikora kandi sinzoja kugusezera siyo nyibiki sinibaze ko ibintu twe ndiyumvira ko ari vyugira uvuge sinibaze ko ari vyugira umbwira we ntarive ikintu jewe nyamukuru catumye rero nguhamagara sikindi kandi vraiment sindagihindura uko nacimviriye nuko nyene iyi ndangira ndayikureyo kandi ndahejeje ariko senda kubaza ivyo bintu uriko uravuga wicaye uravyiyumvira neza siye uzi uburemere bw'ikintu uriko uravuga nene siye urazi uwo uriko urashaka gukura ko ari umwana atari igikoko umva ndakubwira nina muvyara uzomunderera siye umuntu si wa rero imana ni rero okay. Ibangahe bamwe bavyaye badafise aho baba urafise niyuba nakumvise rikabona ndakureke cari ciyumviro iyo ndayabona yo nkuyeyo jewe ngira nzogenda ndayikora ikandi ndabibwiye wewe gusa ndazi ko ufise umunwa muremure nze nihende numve hanze ngo wanje yarakuye yinda je nawe tuzozibira umvirize rero nanje kubera domugeze mwiza nimba uzi kugira ukoresha cacu kwikurayo uzobivuga nene uratwura umugenzi wanje urihenda wicomore nanje umugabo urihenda wicomore kubera ko ndi umugenzi wawe kandi mwiza sinzopfa nemeye kuyikurayo sawa nzokwemera kuri umugabo nze numve waryogoye zombona nubu none imisi ikurikirane umutaga n'induru mwijoro n'induru nabarumbwira nugiye mukobwa ivyo akora kwagiriza n'ivyo numbwiye ko ari ivyo numbwiye ko ndagusabye numbwiye ko ari ivyo ariko sheri nawe uvugisha ukuri nkujya mwana jibona numufata ku nguvu jewe gute ujya mwana nkujya kubera za kujya hano je no mwoka kwera nk'umugabo nkaje newe wari iki uvyumva mwiki basi ho ugeze kubasanga butaka nucagura niko mengo uravyemeza ko mengo byaba none mwana yozararira kujya nabara umuntu yozara ko induru nyuma y'umuntu yiruka wewe cyatumye wiruka ni giki kintu cyatumye uzuriruka kugira umuntu w'umugabo ni giki nuko yagiriza ikosa ukashija mu nzu kiyugarana atarakimwe ukuriyumvira ko shaba rico basi vuga gage vuga ukibuke basi ndakubwira uko urumva ngene byagenze
Yazi ko jewe nasanzwe mfise ikibazo cyo kugwara umugongo kandi nabitewe nawe kubera ugumo ngora tampa nagahengo. Rero bajya bahungu ba Marezo umwe bakundangiye. Bandangiye umuti yuko kugira nkiri umugongo ngo bazompa ngo akana ngo kumutwe. Nubwo no pima gusa nzoba nkiza. Bashobora munzanira bamunzanira ahantu hari amangombe gitoke nyene kandi nta n'umwanya twamaze nyine akana isegonda. Ndapfa ko ndirukanka. Nasanze nyine yamenye nahomba ahubwo no kuraba ingene ikibazo tugiheza kugira simara mare kuri no mutumba kuko vyamaze kuba kwera. Warugiye kugira iki kwivura umugongo? Ni baje bahungu bakundange nibo babimbariye yuko nguca nkira umugongo. Bagomba kunyemeza. Kandi nkiza umugongo naho ni sawa kuko nawe ujuryohe. Yes. Ubwo no kuraba ingene tubigenza kugira simara mare kuri no mutumba. Chambe ndarengo ko wemeye abana ngabagiye gukoresha amakosa ugikwivura umugongo. Nimba je ndumugore wawe kandi nkaba ndagukunda ico nashobora kwihangana n'igiki. Ibi byo ndakunda kugenda uko ayera amakosa yiwawe. Naho ndakubwira unyemeze kugira ndabe ivyo wagiye gukora hanze kubishoboye. Wo gutenda abantu batandatu ubu naho hagiyemo n'abasanga butaka. Ninde yaguhenze ko bavura umugongo? Ujye n'umuntu nka jewe n'umuntu nkundi wari wowe wese wobona. Nta mutagendana. Umuntu nka wakuze guti ivyo bintu wobibigwa gute? Umva singene kumaramara singene kumatwe agacimbiri kose kamuhavuga mugabo naka nashobotse. Tugende ujye n'umwana kiri mutonya tumuhendahende tumushire mu nzu tumutunga imisi mikenya ni stop uri kuntu tumwirukana. Ego kandi urakoze kubona ahura kweri kuko jewe ubwo cugenda umwereka icumba agumenga sezeranya ko yira ariko sajyanyu nje nzo kwifungishiriza nsezeranya nta jewe tugende urakoze. umugabo wanje twaganiriye kandi numvise ko ivyo kutakura mubeshera byose n'ukuri rero ndakwinginze ndabigusavye sivyo usugirira ibanga umugabo wanje yemeye kugutunga ngaha muri nonzo azoguha buri kintu cyose ushaka yaba na jewe akanzoba afise kose tuzogasangira tuzokumana ko nk'inshuti ariko tubikira ibanga ntihagire umubonye zo kubaza ngo bagira abantu muhuriye kuki ngo ucubabwire ivyabaye ndakwinginze n'umugabo wanje nzi ashaka siko kuko ababanyi n'abana babi abo usanga banakwandagaje ahantu hose kandi umukobwa yafashe ku ngufu so kugenda ariyandagaza no kwibikira ibanga kugira agaciro kuko je byo kubuza n'undi mugabo sivyo rero natwe twanse kuguta twawunyira umwana muto wanya twumva dushaka gufasha rero mu kudufasha tugufashe naho dufasha gutubikira ibanga sivyo yaba nawe muri famille wanyu mukazohura bakakubaza abantu musigaye mu bana uzuvuga ati bagena abavyeyi nironke barankunda bamfasha buri kimwe bamfasha neza ntuzuvuga icaduhuje sivyo binyemerere Yabaga ntibishoboka none bisha bigenda gute we novuze ko ushaka kuguma ngaha nimba ushaka kuguma ngaha bisaba ko dufasha natwe tukagufasha kandi birasaba yuko umugabo mubanira neza nako kwanira neza none niwabonye ko ujya mugabo ari sawa kandi nanje kwana nakwishimiye tuzobana neza ntibishoboka naho jewe noguma hano uyu munsi yorari wawe jakarari wanje ntibishoboka ko jewe mwofata nk'umwana kandi yansanze ahantu ndiko ndikorera utuntu ntibishoboka nimba ivyo vyemera jewe ndaza turabana bivuze ngo nimba umugabo n'umusituraranye je muzorarana ebaga nuko nyene atari ivyo jewe ntibishoboka sawa akanje kuzimana ndagutuntu ufungura ndakweke naho ryama sivyo sawa reka tuvugane ukuri nk'abantu bakuze ni kihe cyemezo cyangwa ni buhe busobanuro ufise bwemeza yuko bijya bintu dukoze ari byo n'icyo kibazo mbaza reka je napfuye kuza turaterura turashogomongana turamuhereza ararobeka ntazi yuko umuti ari wa nyawo cyangwa atari wa nyawo jewe cyozi cyoco burya muti niwo
kandi niwo wo ahubwo mumbwire ko ari niwo uyo muti yanyoye niwo tureke brage kwanza umbwize ukuri none wewe wabikuye hehe kugira umenye yuko umusangwa butaka umwihereje nyine wumva mu mubiri nyine bihindutse ukacibuwa umuntu w'umugabo aha mugabo bazikenda gukunda wewe hayibazo baza birimwe n'ubwenge kandi gusa kukubaza vyo bitarimwe n'ubwenge ati gute byaye ibintu nkora nisanzemwo nkaca nerekwa ndabikoze pum hey kone koko rero nakubwiye bijya bintu yakoze hajya byahetse sindi sire mugabo rero yashakane hasi ariko namucakiye wowe yerekana nabijya gusa jiwe kintu ndiko ndabona urashobora ko waduhenze jewe kuko utangiye kumya kari ibintu by'impano biri mu mutwe wikuriye mu mutwe kuko bijya bintu bisaba technology ugacunga ko na science matematika science physique bivuge neza uko bivuga ndagutahura ari impamvu uri kurabivuga nabi ya ugaca uteranya n'ibintu wakuye kwa mwarimu urabyumva bijya si ibintu wewe wikurira mu mutwe ngo urafunze urateratirana igifundizo utuntu ucyushira ngaho ngo uyu n'umuti ngo w'ubunyarigabo wapi iyo rero wabikuye je none ntasobanuke napfuye kwemera turamushogomangana kugira nawe yumve itandukaniro igintu rya kurera mana yandaho nabi muri ibyo rero tukaba twamuhenze tukaba twagize iki twamuhenze turaba uburyo bwose tumuhindurira umuti oh ari aho ntiga n'inyuma y'ikibaho narahashitse nafise amashuri muhiri wacu oya ayuga narize amashuri apari mu paramo ndafise amashuri namwira n'amashuri ari warize amashuri menshi aha turakubona ngira uko ndakwere kuko byo mu bintu nkora byose mba ndabifisemo icemeza nkabishiramo n'ubwenge kandi nakubwire gute mpindukire we none ni wize none icyo wambwiye mpindukire sinahindukire banza uhore ni wize narize ibuye none we ni wize amashuri menshi kundusha none ivyo urimwo nibi ubwo uzunguruka nk'ipine rya vero nimbere ndakubwira ikintu kimwe ubu bwanwa umuntu atabukweze zo bumbwiye none ubunye ikintu ngacerekana yuko ntize kuzunguruka nkagira defile ibyo si ibintu bisanzwe none ni mubiki sawa basi ibyo tubyihoze gusa ukabona bidafashe tuzora bukuntu basi cyo akubita kwisusa oye urumva nabwira ujya mugabo tumufisa aha muruje hari munza umva byase ntazobone ko byase twe ubwenge bwiwe tubufise ino byase tumuhindura ico nani mind setting urumva ubwenge bwe turabugaragura mbere tumuyobora umva nakubwire rero tuzoca tugisiga umubiri wose yani bizokino tweze tubicisha ino tubicisha ino ntushikiriwe biciye handi hehe biciye ino tubicisha ino biciye ino none tukaca tubizana ino biduze bimanuke ntaho ntazotunanira oya ujya mugabo nabonye ubwenge bwose buri mu nda ntiyabyibuhiye warabonye yabyibuhiye mu nda mongo yarariyemo mu nda ni vitamine jarige mani baza ko ino haragaragara nibingorongoro twe tugiye cyagere ubwenge bwanjye agiye butakara twe tugiye gute none wowe ubwo buswi bwanyu ntiburya rekana n'ubwo buswi ahubwo nabonye burabye nabi turabwitana tugendere niyo tujye umbereza je ubwenge agiye butakara tugende uko tugende we fatiye fatiye kwanza fatiye buragenda ndani oyi ngo ndakwere tugende uko kubera hari yanye niyo twamukuye byaba bizana erere twagiye oya umviriza ingona bwira kandi nibyo dukina